turasoma mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca mbere umurongo wa 5. Haravuga ngo ni kuri Yesu Kristo icabona co kwizigirwa imfura y'abari barapfuye uganza abami bo mw'isi umwe dukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe ni yose icubahiro n'inganje bivyiwe ibihe bitazoshira. Amen. 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 Ngumwa dukunda. Haleluya. Ndafise jewe yo mu gifaransa ndashaka gusoma mu gifaransa baravuga ngo et de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime. Alléluia. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. À celui qui nous aime. Kubw'urukundo. Alléluia. Yatwogeje ivyaha vyacu biciye mu maraso yiwe. Amen. Amaze kubikora aca duhindura ubwami bw'abaherezi. Amen. Yatugize ubwami bugizwe n'abaherezi. Amen. Kubw'ukudukunda. Haleluya. Yabanje kutwoza atwoza ivyaha vyacu akoresheje amaraso yiwe. Amen. Aca tugira abami n'abaherezi. Ndashaka tuvuge kuvyerekeye ubuherezi. Umuherezi ni umuntu afise novuga gute n'umuntu adasanzwe. Ugiye kuraba mu gitabo cyo gusubira mu Levitique ugasoma no mu Baheburayo urabona iyo bavuga umuherezi n'umuntu adasanzwe. N'umuntu yaba yashizwe ku ruhande. Amen. Umuryango w'abarewi niwo were watuwe mu Bisirayeli kugira ngo ucike abaherezi. Haleluya. Wabona ari iteka ridasanzwe. Amen. Iyo umuntu bavuze ko ari umuherezi kenshi ntidutahura ubunini bwacu. Nico gituma tutitahura nk'abaherezi. Ntitunaja kure ngo turabe mbega umuherezi bisigura iki. Haleluya. Reka adusomere kandi umusomyi wacu mu Baheburayo 5 kuva kuri 4 gushika kuri 5. Haravuga ngo nta muntu yiha ico cubahiro shitahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe. Amen. Niko biri na Kristo siwe yihaye ico cubahiro co kuba umuherezi mukuru. Amen. Ariko yagihawe niyamubariye iti urubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye. Amen. Amen. Haleluya. Rashageza ngaho. Amen. Muri Bibiliya baratubwira ngo muri Abaheburayo bati nta numwe yihamagara. Mumbabarire kubera mfite Bibiliya y'igifaransa kensanga David chandavuga mu majambo y'igifaransa. Baravuga ngo nul ne s'attribue cette dignité d'être sacrificateur. Amen. Ngo Kristo nawe nyene Christ non plus. Amen. Ntiyihaye kuba umuherezi. Amen. Ngo mugabo abikura kuri wa wundi amubwira ngo tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Ndagaruka kubunini kuburemwere bw'igikorwa cy'uherezi. Amen. Iyo ikintu bavuze ngo gishizwe ku ruhande kenshi n'ikintu bashira ku ruhande igikorwa cyiteka. Amen. Iyo mu rubanza bavuze nk'akaroro ngo izi ntebe ziri reserve bazibikiye banaka nuko kenshi abari abantu biteka. Amen. Abantu bafite agaciro barindiriye ko baza kuzicaramo. Haleluya. Amen. Iyo impuzu uvuga ati iyi mpuzu ndayishize ku ruhande ni ya occasion spéciale abari ikintu gifisa agaciro. Haleluya. Iyo rero ijambo ry'Imana tugira ngo yatugize ubwami bw'abaherezi twabonye tugitangura gusoma ya verse yo muri ivyahishuriwe Yohana baravuga ngo umwe dukunda yatwogeje ivyaha vyacu il nous a délivrés de nos péchés atwoza ivyaha vyacu biciye mu maraso yiwe maze atugira ubwami bw'abaherezi. Amen. Nico yatwacitse yadushize ku ruhande. Haleluya. Nariko ndababwira nti ijambo ry'Imana riravuga ngo nul ne s'attribue cette dignité. Amen. S'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Amen. Nta numwe yigira ku nta numwe yoronke iryo teka kubwiwe ryo kuba umuherezi atari Imana imuhamagaye. Aaron uravye umuryango wiwe usomye mu Barewi urabona ubunini bw'uwo muryango. Haleluya. Nta numwe yashobora kubakorako n'impuzu bambara zari impuzu zidasanzwe. Haleluya.
bari abantu badasanzwe batinyitse mu bwoko bw'Isirayeli kuko bari bacitse ab'Imana. nta n'amatongo baronka, nta n'ishamvu baronka, kuko bavuga ngo uhoraho niwe shamvu ryanje. Haleluya. Ihoraho yari shamvu ryabo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ni iteka ridasanzwe. Barabandanya bakavuga ngo et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es fils, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Baravuga ngo na Kristo non plus. Baravuga ngo ntiyihaye la gloire, bayita la gloire de devenir souverain sacrificateur. Amen. Urumva ko ari ikintu kidasanzwe, gushigwa ku ruhande kubw'umuntu adasanzwe. Amen. Kugira ngo ukoreshwe ibidasanzwe. Haleluya. Mugabo kanshi kubera uwo murongo turawusoma, mugabo ntitubona none yangize umuherezi. Yangize iki? Umuherezi ni iki? Kenshi turabona muri Bibiliya, turabona amabanga 5, turabona intumwa, turabona abavugishwa, turabona abaevangeliste, turabona abapastor, turabona abigisha. Kenshi rero ugasanga umwana w'Imana avuga none je ko ntari muri ico, jewe ndigiki? Sivyo? Ukumva kenshi umenga jewe ivyo ntavyo sinahamagariwe gukorera Imana, ivyo ntavyo nahamagariwe. Ariko uri kuri henda, hari kidasanzwe yahamagara abana b'Imana bose kuba umuherezi. Amen. Uri umuherezi washizwe ku ruhande. Haleluya. Washizwe ku ruhande na wawundi agukunda, yakogeje biciye mu maraso yiwe, maze gushira ku ruhande pour des occasions spéciales. Amen. Kubwo ibikorwa bidasanzwe. Nico gituma baca bagaruka kuri Aroni. Ntiyihaye iryo teka na Kristo, babigeranya na Kristo. Ntiyihaye ubwo bunini bwo kuba umuherezi mukuru. Amen. Hukumenga Kristo cyari cyaramuzanye igikorwa kinini kwari ugucika uwo muherezi mukuru. Amen. Haleluya. Ni ikintu kidasa. Rero muri kano gatondo ndashaka kubanza utahure ko nimba hora umva umenga nturimo, sivyo? Cyangwa umva umenga rimwe uri un peu jaloux y'abantu bafise ama ministère manini, bahamagaye ati basugiye arito ari pasteur, basugiye baramuteni evangeliste. None jewe ndi iki? Est-ce que ubuzima bwanje no kuzandaza muri église gusa, no kuzanda serva muri protocole, no kuzandagira ibi nibi? Ukumva umenga ubuzima buriko baragenda mugabo nturitora, nturabona ivyo urimo mu ishengero. Ukamenga no kuza gusenga gusa no gukora tumwe. Hari ikintu kidasanzwe yahaye umwana w'Imana wese. Amen. Yamugize umuherezi. Haleluya. Kubera kutaba conscient y'icari cy'umuherezi, ubuzima bwawe ntibuheza ngo bugire uvuga gute, bushitse intumbero bwabwirizwa gushitsa, bucikira ikimazimana uko bwabwirizwa gucikira ikimazimana. Amen. Yatugize ubwami bw'abaherezi. Muri no si hari ubwami bubiri. Amen. Hari ubwami bwa Satani, hari ubwami bw'Imana. Ubwo bwami bw'Imana bugizwe n'abaherezi. Amen. Haleluya. Yatugize abaherezi kugira ngo tugire ico dukoze muri nosi y'umwijima. Amen. Haleluya. Turabandanya. Umuherezi iyo tuvuze ngo twabonye ngene bitangura kuri umwadukunda, yatwogesheje amaraso y'ibiciye, yatwogeje ivyaha byacu biciye mu maraso yiwe. Ndakigaruka ko vyose bihera hehe? Kozwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Kozwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Est-ce que warogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo? Warogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Yatubohoye ivyaha vyacu biciye mu maraso yiwe. Amen. Kenshi hariho abantu usanga nungahandazi ko bariho. Ntushaka kuba umuherezi utogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, utakire Yesu mu mutima wawe. Ndibuka ugiye nakira agakiza, sinzovyibagira. Nakira agakiza ndi mwijoro, ndakunda kubigaraka kandi ko ndigisha. Nakira agakiza ndi muhira, mwijoro njyane ndavyuka, ndakira agakiza ndi jenyene. Mugabo naye numvise amajambo y'Imana. Ndatahura ico Yesu Kristo yaje gukora, ko yaje kundondera. Ndatahura ko yamaze kuriha vyose wowe yashikije ico yabwirizwa gukora. Ndatahura ko umuntu ashaka kubabarirwa, ko bishoboka. Birashoboka. Kumba urahejeje birashoboka. Umuntu ashaka kuronka imbabazi birashoboka. Ndabitahura cantumira Yesu mu mutima wanje. Mu gitondo ikintu cabaye ntaje kwibagira. Wamenga banyogeje n'indobo z'amazi nari nanumva ndi mushasha, menga ndi pyo banyogeje kandi hayema j'étais pure. Amen. Haleluya. Ndabwisha n'umurongo uvuga ngo yatubohoye ivyaha byacu biciye mu maraso. Amaraso aroza. Amaraso nakiyaresista amaraso ya Yesu. Amen. Bishaka ibi byaha bingana gute? Amaraso aravyoza. Amen. Ushaka kuba uri ngaha ukumva uri
ufise sentiment de culpabilité de condamnation ntirigere guhera mukumva wamana ubwoba ukumva nta mahoro ufise bakubaza ivy'ubuzima bwati none uri umwana w'Imana doja mikuva ati wewe nyene wiyita umunyavyaha amen nukuvuga ngo nturozwa n'amaraso amen uwo amaraso yogeje araziyo yavuye arazahari amen ivyo rero navyo si wowe ushobora kuvyikorera oya ni gitangaza Yesu akora cyo gupurifya umutima w'umuntu amen n'urutoki rwiwe amen ico nta muntu ashaka kugikora ico usabwa gusa no kuvuga ngo ndagushaka mu buzima bwanje ndagukeneye mu buzima bwanje haleluya ndashaka uze umutima wanje ucika huba isengesho gusa sincere rivuye mu mutima amen icakora acakora cyagitangaza amen cyo kugupurifya amen akagukura kw'ivyaha ndabivuga kubera umuherezi ntiyaba ari umuntu asanzwe yaba ari umuntu yatoranijwe Imana nishobora gutoranya mu kigo special umunyavyaha ntishobora gutoranya umuntu acafuye n'impuzu wambara ugiye ahantu urayimesa ukayikora kw'ivyondo nico gituma umuherezi ntasanzwe bihera mu kozwa bihera mu kuvuka ubwa kabiri bihera mu kuba purifié ivyakera bikarangira ukamya kuba yicare mu gishasha nta muntu yaciye muri iki gitangaza acibagira amen nitanguro rya vyose amen hari umugozi w'Imana udakuvize naho aravuga ngo hari benshi usanga ngo baciye mu madirisha cyangwa baciye mugaba batinjira umuryango wabo atari Yesu amen batigeze bamenyera cy'amaraso Yesu Kristo haleluya amen batigeze bumva ivyakera vyaraheze bama bari mu maeforo yabo bagerageza kwigonagura ngo bagororoke Imana ibemere iyo Imana ije mu mutima wawe biciye muri mpwemu yera amen umenya ko ubuzima bwa butakiri bwa bundi haleluya kubwo igikorwa tubike cy'ubuherezi nico tubabanje kutwoza n'amaraso yiwe amen haleluya amen none umuherezi niki uti ego ndu complex iramvuye ndumva ko nanje ndafise umuhamagaro none umuhamagaro wanje nuwo gukora iki umuherezi akora iki amen umuherezi ajeje iki adusomere mama Carmen muri mu baheburayo umurongo twaronse ku kwezi abaheburayo 5 umurongo wa mbere abaheburayo 5 umurongo wa mbere umuherezi wese mukuru kuko yarobanuwe mu bantu ashirigwaho gukorera Imana kubw'abantu kugira ngo ashikane amashikanwa atange ibimazi vyompi vy'ivyaha amen kandi ashobora kwihanganira inyobegwa n'abazimiye kuko nawe nyene harahagira intege nke nico gituma akwiye no kwitangira ibimazi vy'ivyiwe vyaha nk'uko abitangira abandi bantu tuko turavuga icari cyo kuba umuherezi tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés amen atanga ibimazi n'amashikanwa kubw'ivyaha by'abantu afise igikorwa ndakundira ijambo rivuga ngo il est établi dans le service de Dieu pour les hommes amen ashiriweho abantu akaniko shaduhagarareko il est établi dans le service de Dieu pour les hommes umuhereza ashiriweho kubw'abantu amen ndagihagara koko kirahambaye cyane mu mutima w'Imana umuntu ni ikintu gihambaye mu mutima w'Imana umuntu nico kitidisha umutima w'Imana amen kubw'ivyo Imana yashizeho abaherezi kubw'abantu kugira ngo bakorere abantu kugira ngo abantu batabagwe amen haleluya amen haleluya il est établi pour Dieu par Dieu pour les hommes haleluya kugira ngo abantu bafashwe kugira ngo abantu batabagwe haleluya turasoma kandi muri turasoma kandi mu baheburayo 5 indwi gushika ku murongo w'10 Kristo mu minsi yabaye mu mubiri amaze kwinginga no gusenga cyane iyashoboye kumukiza urupfu atakamba cyane arira kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe naho yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe kandi amaze guhingurwa gose abera bamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira Imana imaze kumwita umuherezi mukuru mu buryo bwa Melekisedeki amen turafise umuherezi mukuru turabaherezi mbwa hari umuherezi mukuru
yitwa Yesu Kristo. Amen. Ivyo dukora vyose tumenya ko d'abord dufise umuherezi mukuru. Hari ico yakoze kugira ngo dushobore gucika abaherezi no munsi wo mu isezerano rishasha. Abakera baratanga ibimazi nivyo. Batanga iki? Ngo yatanga ibimazi n'amashikano. Ibimazi batanga vyari ibimazi vy'amaraso. Amen. Umuntu yacumuye, umuntu akeneye kwegera Imana no gutabagwa n'Imana, yarazana ikimazi nk'uko Imana yari yarabivuze mu isezerano rya kera. Uko Imana yari yarabitegetse, kenshi batanga amaraso kugira ivyaha vyabo bipfukwe. Haleluya. Uno musi none umuherezi atangi. Kuno musi umuherezi ntazana igikoko, ntatanga amaraso. Ivyo nivyo mu bupfumu. Nabo nyene bagiye gukopya ivyakogwa mu isezerano rya kera, nivyo bakoresha. N'ubu amaraso arakoreshwa cyane mu bupfumu kuko amaraso arahambaye cyane. Dutanga iki? Ico gikogwa tubikora gute? Haleluya. Umuherezi ngo azane ibimazi. Haleluya. Uno musi ari kimazi kimwe cyatanzwe, ikimazi cy'amaraso Yesu Kristo. Haleluya. Iyo uje utabariza umuntu, umutabariza witwaje iki? Haleluya. Umutabariza witwaje ko hari igikogwa cyo gutabara abantu cyakozwe na Yesu Kristo ku musaraba. Haleluya. Hari amaraso y'igiciro yamenetse, amaraso y'umwana w'Imana. Ndasura nasome kandi aha haje kudusomera Pastor Carmen mu Baheburayo 5:7. Kuva ku murongo w'indwi baravuga ngo c'est lui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Haleluya. Kristo hari igikorwa aje gukora mu isi. Amen. Hari igikorwa cyatumye ababazwa. Haleluya. Amen. Kristo yaje gucungura abantu. Nababwiye ko mu mutima w'Imana hari umuntu. Amen. Umuntu afise ikibanza kidasanzwe. Kristo cyamujanye ko ari gucungura umuntu. Harandi bavuga ngo kubw'igikorwa cy'umushawe à cause du travail de son âme. Haleluya. Bariko baravuga Kristo igikorwa gikomeye yakoze, ingene yemeye imibabaro yose yakoze, arivyo vyatumye Imana imuduza ikamuha izina ridasanzwe. Ivyo vyose kubera umuntu. Haleluya. Kristo yarakoze ico yabwiriza gukora. Turabona muri Apocalypse kandi bariko baravuga kugurura cya gitabo. Reka tuhasome Apocalypse 5. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 5 gushika ku gice ca 5 ego. Turahera ku murongo wa 6. Mbona hagati ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati y'aba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Araza agikura mu kuboko kw'iburyo kwivyagiye kuri ya ntebe. Amaze kwabira ico gitabo, vya binyabugingo bine n'aba bakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzavya z'izahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera. Haleluya. Baririmba indirimbo nsha bati birakubereye kwabira igitabo no kumena ikimatanije kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mu isi. Haleluya. Kubw'igikorwa Yesu yakoze, murabona ishimwe yaronse mu ijuru. Amen. Bavuga ngo kuko yacunguye abantu bo mu bwoko bwose, bo mu ndimi zose, bo mu mahanga yose, abahindura kuba ubwoko bw'abami n'abaherezi. Tugarutse kuba abami n'abaherezi kubw'igikorwa Yesu yakoze, nico gituma ijuru ryose rimufukamira, nico gituma yahawe icubaro kirusha icabandi bose. Haleluya. Bihera hehe? Kuko yacunguye abantu, yaje gucungura abantu. Amen. Kubwo kubera iki? Kubera wa muntu agaciro afise mu mutima w'Imana. Amen. Uno munsi kubera kudatahura agaciro umuntu afise, bituma ryabango y'ubuherezi ridakora ico ribwiza gukora mu bana b'Imana, mu bwami bw'abana b'Imana. Kubera Satana aziryo bango y'ubuherezi, iyo umuntu yitaye ko ari umuherezi, amen,
ntasubira kwigenza uko yahora yigenza. Nicyo gituma uca usanga kora Satani abizi ko abana b'Imana kenshi usanga bariko barajyana, usanga uwundi utamuha agaciro nk'uko wabwize kumuha agaciro. Amen. Usanga witwararika ibindi kurusha icyo Imana ishaka kugukoresha kubwa bene so. Haleluya. Mwibuke ko batubwira ngo umuherezi yaba il est établi par Dieu pour les hommes. Haleluya. Abantu bazana ibimazi maze bakabona gutabagwa kubera iki umuherezi niwe yaho presenta abandi. Umuherezi niwe yaje imbere y'Imana akavugira abandi. Amen. Nta na rimwe berekana mu Bibiliya ko umuherezi yashobora kuja imbere y'Imana ajanye ikimazi ngo Imana yanye. Amen. Iyo azanye ikimazi uko vyasabwe n'Imana umuntu yaratabagwa vyanka vyakunda. Haleluya. Nubu niko biri. Amen. Haleluya. Uno munsi Kristo yaduciriye inzira biciye mu maraso yewe, ngo yuguruye inzira shasha biciye mu kimazi cy'umubiri wiwe. Haleluya. Amen. Iyo usengera umuntu uno munsi cy'Imana gusaba mbega ibimazi dutanga n'ivyaha, ikimazi kiruta ibindi uno munsi ni kimazi cyo kuzanira Imana imishaha. Amen. Ikimazi cyo kuzanira Imana nico kimazi kinezera umutima w'Imana kurusha ibindi. Hari bimazi byinshi umuntu ashaka gutanga nk'umwana w'Imana, muga ikimazi kirusha ibindi kinezera umutima w'Imana no kuzana imishaha kuri Kristo. Haleluya. Ico nico kimazi kiruta ibindi vyose. Amen. Nta mu evangeliste numwe mwisi azigera avuga ubutumwa ngo akwire abantu bose, naho waba evangeliste bangana gute, abantu bose ntibazo kwigwa muri stade, naho kizwa ama miliyoni ku munsi umwe. Hari abandi bantu batizigera bashikirwa nawe, bashikirwa nanje. Amen. Utaratahura rero yuko uri ushizwe ku ruhande ko Imana hari iki kurindiriye ko. Haleluya. Igikorwa guhamagara c'ubuherezi. Amen. Ugumurondeza ibindi bintu byo gukorera Imana birenge ico cambere Imana guhamagariye, gutabara abantu no kuzana ibimazi ku Mana vy'imishaha. Amen. Mwibuke ko Bibiliya itubwira ngo abazoba barashikanya abandi kugororoka, amen, bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bidashira. Haleluya. Turabona kandi doje kubisoma icyo Kristo yagize ngo birakwiye ko ugurura ngo umuzingo ngo kuko niwe wacunguye, amen, nibisho maraso ubwoko bw'abantu. Ashimwa yahawe iryo zina kubera iki? Kubera amasinzi n'amasinzi yacunguwe uno munsi agakiza ka disponible kubera igikorwa Yesu Kristo yakoze. Amen. Kubera imibabaro yemeye akagira, kubera ukwihangana ntavyo atabayemo muri no yarabiki, yaraba agakiza kisi yose, yaraba ubunini bingana amaraso yiwe azokuva umuntu wese yavukiye muri no sinuzovuka. Amen. Nico gituma bitari vyoroshe igikorwa yakoze, kandi nico gituma yaronse izina riruta yandi mazina yose. Amen. Nico tuma tubona bamuvuga gutya muri Apocalypse. Iyo aja guhusha akiri muri umubiri igikorwa Imana yamuhamagariye aya majambo ni muri Apocalypse ntitwari kuyabona. Amen. Nimwibaze ngo kwera yari Yesu yarafite ngo vyabwiriza gukoreka gutyo, oya, yarahisemo. Amen. Mwibuka ari mwitongo y'Getsemane ariko arabwira Imana ati biraruhije akarira. Amen. Akumva ko finalement biremere guhe yarazi cyamuzanye gukora mwisi, yaraje gucungura umuntu, yaraje gucungura we nanje n'abantu bose bazokwemera ko gakiza nta numwe atarimo. Byari binini cyane mugabo bishitse Imana asanga biraremereye cyane. Mugabo kubera kwemera amaze kwemera ati ndavyemeye uko bingana kose. Amen. Ama niho habereye intsinzi. Haleluya. Nico gituma, amen, Bibiliya iratubwira ngo amaze kuja ku musaraba gapfa yaravuze ngo vyose birarangiye. Haleluya. Ngo igitambara cagabura ahera nahera hahera kiratabuka. Haleluya. Ngaruke mvuga ngo ubuherezi bwa kera butandukanye n'ubuherezi bw'ubu. Haleluya. Kuko ubuherezi bwa kera bwari buhagaze ku gutanga ibimazi vy'amaraso y'ibikoko, ariko no munsi no kuvuga no kuzana no gushimagiza no vuga ngo no kubwira Imana icyo tuzana tumuzanira amaraso ya Yesu Kristo avuga kurusha amaraso y'ibikoko. Muri Bibiliya baratubwira ngo nimba amaraso y'ibikoko, amen, yaroza agakura kw'ivyaha abana akabifuka, ni gute amaraso y'umwana w'Imana torushirizaho, amen, gutabara abayegereye bari mu kwizera. Haleluya. Ni gute amaraso n'ay'agaciro. Amen. Wumve rero yuko ubuherezi bwawe novuga reka mvuge mu Gifaransa ngo buri infaillible. Amen. Buri infaillible iyo uje uzi icuzanye icuvugirako uvugira ku maraso ya Yesu Kristo.
ndagaruka mvuga ngo abantu igituma kenshi tubona ibintu mu bwoko bw'Imana mu bantu b'Imana hari ugucumbagira ubigwara intege nke no kubera kudatahura ubunini bw'ibango ry'ubuherezi n'iyibango turikura kuri Yesu Kristo. Amen. Yamenye amaraso y'agaciro ari infaillible. Amen. Nta muntu ashobora kwegera Imana akagera intebe y'ubuntu. Amen. Azanye amaraso ya Yesu Kristo, avugira ku maraso ya Yesu Kristo, ashobora kuva ngaho atarose inyishu cyo yasengeye. Haleluya. Cyane cyane usengera abandi. Amen. Cyane cyane kuko nibanga Imana niko yabigenye yuko abaherezi mwisi aribo bazi imbere yayo bahitakambira kubw'abandi. Amen. Bibiliya itubwira ngo Yesu Kristo ngo il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Amen. Asenga buri gihe. Uko adusengera nk'umuherezi mukuru niko natwe tugwiza gusengera abandi. Haleluya. Amen. Amen. Iyo utanguye usengera abandi. Iyo utanguye usengera abandi niho final mubona uti erega bya bintu birakunda. Erega Imana irishura. Utangazwa n'ingene buri gihe iyo uzana ivy'abandi imbere y'Imana utangazwa ngene Imana ivyishura. Amen. Bitangura kugubyo uti final Imana irishura nyene kuko niko yabishatse ko igihe cyose uje imbere y'intebe y'ubuntu. Amen. Nk'umuherezi uvuga ati Imana Yesu Kristo yaramenya amaraso ndasenda umuntu ndamukuzaniye ndakwinginze umuhagakiza ndakwinginze umukiza ndakwinginze umutabare muri ivyo Imana irishura. Amen. Mugabo nindabikora kenshi nitubikora niyo tubikora ntitubikora nk'abaherezi ntitubikora nk'abatahura iryo banga Imana yashizeho ntitubikora nk'abatahura ko ujya uho presenta uwundi imbere y'Imana. Amen. Haleluya. Rero uravuga uti jewe sishaka kuja mu ibarabara kuvuga ubutumwa bwiza ndatinya kuvuga ubutumwa bwiza mu ibarabara. Ndagaruka kuco kuvuga ubutumwa bwiza ndazi hari byinshi cyane byo kuvuga kuvyerekeye ibango ry'ubuherezi. Ndavuga cyane kuvyerekeye ikimazi kiruta ibindi gishobora guhimbara umutima w'Imana. Amen. Ikimazi kiruta ibindi n'ubuzima bw'abantu n'abantu bakizwa. Amen. Haleluya. Hari ugusengera abantu bagakira ingwara, sivyo? Hari benshi barasengera ndabiziko hari benshi basengeye. Turahana imitwaro sengera ndagwaye, sengera ngiziki. N'igihe uriko exercise ibanga ry'ubuherezi. Amen. Kandi birakoreka kenshi. Ariko dukwiye juste gukura, amen, mu gutahura iryo bango ry'ubuherezi kandi kumva ko ari hawarigi wawe. Amen. Ariko hari ikimazi kinezera Imana kurusha kinezera ijuru. Batubwira ngo iyo umuntu makijijwe mu ijuru haba umunezero udasanzwe. Ivyo nukuri. Amen. Hari ikintu kinezereza umutima w'Imana kurusha ibindi niyo hari umuntu akijijwe. Amen. Kandi nta bamarayika bashaka kuza kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ari gushobora kurungika abamarayika bakavuga ubutumwa bwiza kandi ho kijijwe amasinzi n'amasinzi. Muga kubera duteye iteka kubera ishaka gukorana izi uburyohe buri mu gukorana nayo kugira ngo izoduhe ibitsibo yashatse ko twebwe ari twe dukora ico gikorwa kiri noble kugira ngo muri ino si dukure mu bumenyi bwayo kuko iyo dukorera Imana iyo twemeye twaja mu ibango ry'Imana kuko gukorera Imana kuja mu ibango ry'ubuherezi yaba evangeliste yaba pasteur yaba mu mabango yose d'abord avant toute chose n'abaherezi kandi uko bitwara nk'abaherezi nivyo bizodetermina ibitso bazoronka ntibazobera nko kubera aba evangeliste ari intumwa ingene bitwara nk'abaherezi. Amen. Ingihe ubuzima bwabo babutwara nk'abaherezi iryo nibango umuntu agendana mu mutima birenze amatitre. Amen. Iyo witahuye nk'umuherezi uvuga ngo nashizwe ku ruhande kubwanaka kubera nashizwe ku ruhande kubwanaka je suis redevable hari ukuntu nigenza kugujya muntu. Amen. Kandi nabwiye ko iyo ushizwe ku ruhande uba uri special. Iyo bakubwiye ngo wewe iyo bakunomye par exemple bakaguha igiti cyabaguze directeur bakugize directeur général cyangwa ministre sivyo wumva utewe iteka ushiriwe ku ruhande igikorwa kanaka. Amen. Niteka ubutewe. Haleluya. Rero kubugutahura iryo teka n'iryo bango bituma hari ukuntu wigenza sivyo habituma hari ukuntu wonoha uhicubahiro wa wundi yagushira muri iryo bango. Nico gituma hari ukuntu abaherezi bigenza kera hari n'imyambaro bambara itambara abandi hari ukuntu bigenze bagiye guhereza binje ahera hahera hari ivyo bakora n'ivyo batabwiza gukora hari ikintu yakora akacapfa bagenda afisa akagozi quelque part kugira ngo nibumva intuze inzogera zitakiko ziravuga n'inzogera bacamya ko yapfuye bacamukwega. Amen. Donc barabantu nticari gikogwa cyo gufata reja cyari kikogwa gihambaye.
Amen. Rero kubera kutitahura nk'abaherezi kenshi twiga turiyagura tukigenza uko dushaka. Mugabo utahuye ko mfise agaciro. Amen. Yankunze uko mfise agaciro yashize ku ruhande kubwiwe kugira ngo nshobore gukorana nawe kugira ngo ndamuzanire ibimazi by'abantu. Ndamuzanire ibimazi by'abantu bakizwa, ndamuzanire ibimazi by'abantu bakira ingwara kubw'igikorwa gusa ndiko ndakora cyo kwinginga ku bwabo. Amen. Nta kintu kiryoshe nko kwingingira abandi ukabona barataba nta kintu kiryoshe nk'icyo nko gukora ikintu Imana ishaka ugikorera abandi utari kurisengera uri kusengera abandi hama ukabona Imana irabataba. Nta kintu kiryoshe nk'icyo mu buzima. Amen. Nta kintu kiryoshe nko kubwira ubutumwa umuntu ukana wa muntu yakijijwe umuntu wa wundi yari ruhebwa. Amen. Cyangwa uwo ari we wese atarakijijwe. Nta kintu kiryoshe nk'icyo. Amen. Ndiko ndavuga rero ibimazi ni byinshi ariko ikimazi uzana kinezera Imana imishaya abantu. Amen. Umuntu wese ari ngaha avyumve. Nawe urashaka kuzana umuntu kugakiza. Nawe urashaka kuzana umuntu kugakiza. Amen. Aho ukorera, aho ubaye. Amen. Urashaka kuzana umuntu kugakiza. Ninde mu Imana niko yabinamye mvuga ivyo aba evangeliste. Aba pastor ni bashaka kuzana abantu mu gihugu bose kugakiza ntibishoboka. Amen. Ubugombe bw'Imana nuko umuntu wese ahari novuga ngo sphere d'influence yiwe. Sivyo? Amadomene turimo atandukanye. Haba hari abantu muri novuga ngo gute munwanya muzinanya muganira vyoroshe. Amen. Abo nabi Imana guhaye jewe ntashikira. Pastor atashaka gushikira. Umuvuga butuma kana kadashaka gushikira. Amen. Mugabe Imana irazi yiko ahantu hagushize. Hari abantu ushaka gushikira. Hari abantu ushobora kubwira ijambo ry'Imana. Hari abantu ushaka gusengera. Udashaka kumubwira ubutumwa bwiza ukumva biranse kumubwira ubutumwa bwiza. Tete n'umushefu wawe urumva ntushaka kuvuga ivyo urashaka kumusengera. Urashaka kuja imbere no vuga ati ndagusavye ubuzima bwiwe. Kimwe ndagusavye impo ubuzima bwiwe. Ndabigusavye kuko hari amaraso avugira abantu bose. Hari amaraso y'imbabazi. Amen. Uzana iki? Uzana amaraso y'imbabazi. Umuhereza azana amaraso. Nivyo bimazi yatanga. None ntiyikatagura ngo azane ntibamutuma ngo gende je kuzana ivyo mu itongo giwe. Yazana amaraso y'ibikoko. Amen. Nivyo bari ivyiwe baba babizanye ya present amaraso. Uno musi hari amaraso. Amen. Ndakunda uvuga ngo amaraso y'imbabazi, amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso avuga constamment. Amaraso atigera ceceka. Ngo avuga kurusha amaraso ya Abeli. Amen. Avuga iki? Avuga ivy'imbabazi. Haleluya. Amen. Avuga imbabazi zigirirwa umuntu wese ari muri nosi. Na wundi okwibaza ngo ni ruhebwa. Amaraso y'imbabazi aramuvugira. Amen. Nico arushije andi maraso yose. Ajya amaraso yavugira uwazanye ico gikoko. Sivyo? Yavugira uwazanye ico gikoko. Mugabo amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Wow. N'amaraso ya Yesu nyene avugira umuntu wese. Nukuvuga ngo nta muntu numwe adashobora gushikirwa n'imbabazi. Numwe. Nta muntu numwe adashobora gushikirwa n'imbabazi z'Imana. Nta muntu numwe adashobora gushikira. Amen. Nuko tubura kuba mu ibango ry'ubuherezi. Amen. Tuba mu vyacu, tuba mu kuzana imitwaro yacu, kurondera amatitre, kurondera kuba none jewe Imana izongera naka nzoba pastor ryari, nzoba intuze ryari. Et tu es en train de louper umuhamagaro uruta vyose. Amen. Wo kuba umuherezi w'Imana. Yuko constamment ushobora kugira ico bw'Imana en faveur des autres. Amen. Ugahagara nk'umuherezi ukavuga ati urya nawe nje niho ko ari nyuma yanje ndamuhetse ndamukuzaniye gira ico ukoze Imana. Amen. Nta buzima buryoshe nk'ubwo. Haleluya. Urafise rero abantu ushobora gushikira. Urafise abantu ushobora gusengera. Amen. Iyo rero batahuye iryo bango ry'ubuherezi hari ikintu gikoreka. Imana itangura kuzira kwikorako. Kumva umuntu ikintu utashaka no kwibaza umuntu utashaka kwibaza ko Imana ishaka gushaka ku mutima kwiva ni mugishyiza ku mutima. Amen. Kumva utaguye kumusengera utahora n'umwibaza n'umusi warimo ukumva utanguye kumusengera. Haleluya. Ndibuka je ngifise imyaka mike y'agakiza nafise imyaka mike c'est vrai narasengera abantu mugabo sinabwo atahure cyane ivyo gusengera. Umunsi umwe Imana ishira mu mutima umuryango kusengera umuryango twari tuzinanye mugabo twarukana kera yeze nk'imyaka myinshi twari tukinagenderanira mugabo amafamiye yarazinanye. Imana ishira ku mutima bimwe nanje nyene ntangara nkavuga ibi bishoboka gute mugabo ya fado udashobora kwihanganira. Kuvuga ati none ndabasengera none ibiki none ndabasengera kubera iki ya fado ya ndo udashobora kwitura. Ndaja mu cuma ndabasengera ntangura kubasengera sinanzi vyabo sinanzi ivyo babayemo sinanzi ikintu na kimwe. Mugabo haheze imisi haheze nk'umwaka nza numva umwe muri uwo muryango yarakijijwe.
uyakijeho muri uwo muryango yari umuntu utoshobora kwibaza ko yonakizwa ko atari we yokizwa. Mugabo ndasubira inyuma nibuka ingene Imana igeze kumbwira ngo ndabasengera. Niba kumbe isengesho tugira ni imbuto. Iyi Imana ivuze irazi igituma ivuze. Amen. Haleluya. Irazi igituma ivuze. Imana ikunda abantu mudashaka kwibaza. Haleluya. Mugabo kenshi tuba mu kuraba ivy'inyuma. Turakitikana turaba ivy'inyuma. Ujya ni ruhebwa. Ujya ni mais tu ne sais pas ingene Imana imukunda. Imana ikene juste umuntu agara mu kirengero kugira ngo umuntu atabagwe. Ikene juste umuntu yibereye ngaho. Ndishira ko mwishengura abantu bama experiment ibintu kumva Imana igwa umutwaro ibintu udashaka no kwimagine. Tinone ambo ujya Imana ashaka umutushaka umutima ngo ndamusengere. Kwera iki? Uri umuherezi. Amen. Uno mushaka utahora ko uri umuherezi. Nta bindi birebire ukeneye vye yandi baba ngo uvikorera Imana. Satani aradusamaza. Tahora ko la utwe uri umuherezi. Amen. Uvuga Imana nkoresha nk'umuherezi. Amen. Amaraso y'agaciro yaramenetse amaraso ya Yesu. Shoboza kugira ngo ayo maraso yawe acike kimazi muri nosi. Abantu benshi batabagwe kubwibango y'uherezi ndimwo. Amen. Uri w'agaciro maso y'Imana ushaka kwibaza. Ntimushaka kwibaza ibikorwa bihari muri nosi byo gutabara abantu. Amen. Ko nabwiye ko ikire mu mutima w'Imana n'umuntu. Amen. Nitubeho juste pour les apparences. Ibikorwa vya bindi vyo gupfa kugenda mugabo bitagiramwo novuga gute bitagiramo ubuzima. Ubu Kristo butagira ico buriko buramara. Ubu Kristo nyakuri burimo ubuzima indani. Buzana ubuzima aho tubaye. Amen. Buzana ubuzima mu miryango yacu. Haleluya. Partout où nous sommes ubu Kristo nyakuri butembesha ubuzima. Amen. En faveur des hommes. Haleluya. Tuhagarike rero kuraba abantu solo les apparences. Ntushaka kwibaza kenshi usanga umuntu umurabishije amaso utanguye gukritika utanguye kuvuga. Ntushobora kwibaza ngena ashaka kuba ari umuntu atagira umusengera. Ariko Imana imubona nk'umukozi w'Imana. Abuze juste umutabariza. Amen. Akeneye gutabagwa. Nawe kumbure aranidebata harama reaction amagira kubera iki? Kubera kwidebata nyene none agire gute? Bose baramurojeta. Sivyo kumbure n'umwaro umugi. Sivyo abantu babongwa umugi kenshi usanga ari abantu abana surtout aje usanga ari abantu kwera kenshi usanga himibabaro batera nibiki usanga ati vraiment n'abavyeyi bati pole sana vraiment. Sivyo nta muntu ashobora kumwimvira kenshi usanga umenga ni ruhebwe yaratawe ujya baramushiza ahantu. Sivyo umuntu wagendera mu buzima mubi hari nk'umumaraya kenshi usanga bamushaka connotation ugiye yarahebwe vyaraheze ti niki ugasanga abantu bari muri amalangaje aho kugira igikorwa koze ntihamye ko akene juste gutabarizwa. Amen. Ari mu mutima w'Imana mwe mudashaka kwibaza kandi utabikoze Imana izoca ku wundi. Haleluya. Usange wa muntu yacitse icareme gishasha. Imana yaramogeje kubw'amaraso Yesu Kristo. Ya maraso y'igiciro, ya maraso y'imbabazi, ya maraso avuga constamment pour les hommes. Haleluya. Amen. Umuherezi afatanya nk'amiryo bango. Ego wataye ko umuherezi niteko tegwa n'Imana. Urateye ko nawe urafise ico ukora mu bwami bw'Imana. Amen. Na urufise ico ukora kugira ngo uzane benshi kukugororoka. Amen. Ntituzoshike wa munsi ngo wicuze uvuge ngo nabayeho imyaka yose ntaco nigeze mara mu bwami bw'Imana. Ndasavye je namambwira Imana isengesho namangira ushaka usengera uzosengera iryo nambwira Imana sinzoshike imbere yawe ngo sange ico nabwizo gukora mu isi ntigeze ndagikora. Ntiyo bari ohoga eternel. Ndashaka ico wandemeye. Namandambwira sindonkesheke kandi sindonke 60%. Mba 60% ni make cyane. Sindate ico wandemeye. Sinzosange ncitse ku icumi. Ni manoba ngowe yo barama arusha yandi. Malheureusement turaba kuri nosi nta déclic iba kugira ngo twumve ko umaze gukizwa hari kugendana n'Imana n'igikogwa mukorana n'Imana nk'umuherezi kigutuma wama ivyama vyinshi ugendana umunezero kubera iryo bango urimwo uri kukorera Imana uri conscient et consciente y'ico kintu uri kukorera Imana ukorana n'Imana. Amen. Tusamazwa niki no kurondera ibindi biri hejuru ntubanza kwinjira muri iryo bango turarupa iryo bango. Amen. Kubera kuri lupa ucu usanga ubuzima bugiye guhera atavyamwa bigeze wama muri nosi. Ego waragiye mu ishengero imyaka yose yawe ukubaho waraba mu Kristo mwiza uratanze
amashikanwa waragize ibi n'ibi barakubonye mu bikorwa vy'Imana est-ce que réellement uno musi uranezerewe uwo kubaza est-ce que umvuriye pane réellement mu buzima bw'ubukristo est-ce que wotaho no musi umva woseruka imbere y'Imana ngo narakoze ico nabwiriza gukora kumbe Paulo yabivuga canke urumva tristesse mu mutima wawe urumva ahantu hari ikintu kigucumita uvuga ati sinabayeho ubuzima bwiza kubamo sivyo Imana dushaka ko no hari bango bihera he kugutahura ubuherezi nimubona ko biza tugikizwa yatwogeje n'amaraso yiwe hamaduha kuba ubwa abami n'abaherezi amen nivyo bikurikira avant toute chose ntibiyumvira ibindi birebire ibone nk'umuherezi amen umuherezi afitiye rero imigenderanire n'Imana ariho connaissant iryo teka Imana amuteye tambo nkuko Kristo yabaye umuherezi nanje ndumuherezi nkuko Aaron yari umuherezi nawe mu muryango nanje ndumuherezi uwe d'abord reconnaissant iryo teka Imana aguteye hamugenda uratahura ugenda uraja muri Bibiliya wigicari cyo kuba umuherezi amen ivyo uzosanga wamye ivyamwa birenze icyo wibaza kubera umuherezi ashiriho abantu rero nibo bazotuma turonka ibitsibo ivyo wakoze bitakoze kugira ngo bitabara abantu nta mpero zoronka bizosha rero uhagarike kuraba abantu n'abanyeshengero nk'ibiti ibiti nivyo bitagira ubuzima ushaka kubaho ubuzima wizera mu ishengero n'ivyawe n'ivyanje abantu si biti no abantu bafite agaciro kanini mu maso y'Imana amen abantu nibo bazotuma turonka ibitsibo amen uhagarike rero ngene wahora yumvira gukorera Imana wakire iryo bango ry'ubuherezi ubaze Imana vyinshi ku bango ry'ubuherezi ati no bumuherezi mwiza gute amen hama uteze imbere imigenderanire n'Imana kuko umuherezi barazana ibazi nivyo bajyako ibimazi bazana no bigereranya n'ijambo ry'Imana bijye nivyo vyamuye inkomezi injya yajya bwari mu buryo bugaragara bw'umubiri mugabo mu buryo bw'impwemu n'ijambo ry'Imana injye nizo zamuhubira nizo zamubeshaho uno musi umuherezi abeshwaho niki abeshwaho n'ijambo ry'Imana ushaka umuherezi utagira ijambo ry'Imana cawuma umuntu atajya arapfa ijambo ry'Imana niryo riguha inkomezi zo guhagara mu ibango ry'ubuherezi amen niryo rigutuma unasenga umuvyeyi wacu arakunda kutubwira ngo yatanguye kuja mu ijambo ry'Imana kurimbura ngo cyasanga yatwagiye mu masengesho amasengesho atagera kuba mu ijambo ry'Imana nta ntuzafise nta buzima atinda yuma amen aruma amasengesho nyakuri ahagaze mu buzima bw'impwemu bwo kwigaburira ijambo ry'Imana buri gihe kugira ngo ukomere kugira ngo ushobore gutwara imitwaro yabo bantu bose wikoreye kugira ngo ushobore gupersevera gusengera umugabo wawe ushobore gupersevera gusengera abawe wa muntu kuri asengera upersevera kumusengera malgré ivyo ubona ntubishobora udahagijwe n'inkomezi ziva mu ijambo ry'Imana niyo fungurwa yawe niyo fungurwa y'umuherezi amen mukundi ijambo ry'Imana uko mutigize muri kunda ni wakundi ijambo ry'Imana ugatahura ko ari yo ngaburo yawe nk'umuherezi amen ntuzonanirwa uzoshobora kubandanya urugendo haleluya kandi n'ubuzima bw'amasengesho ntibuzokugora hari abantu basenga mugabo basenga ndoho y'ijambo ry'Imana amen haleluya hari umuntu yagize icaronka Yesu ampezagirira